umwaka w'uburimyi uriko uragenda, imirima abarimyi bavuga yuko yapfuye, ariko bari baratanze amahera yabo yo kugura iyo fumbire bayariha muri fomi, shiramwe fomi. Nibutse yuko umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yari yatanze ikiringo kugira ngo iyo fumbire ibe yabonetse. Ikibazo kihari rero ubu ico kiringo caraheze kure ni none mbega habuze iki ko ari kugarariza uwo mushikiranganje? Hoba hari izindi mvo zinyegeje muri nyuma y'ico kibazo cyuko ingingo itaja mu ngiro? Mbega uwo mushikiranganje yoba yararavye ikibituma, icatumye iyo ngingo yiwe itaja mu ngiro? Mbega abategetsi bo hejuru ico kibazo bacumva kumwe? Mbega none ko iyo fumbire isanzwe ikogwa, turashobora kwibaza tuti kumbure ntiyoba igenda muri fraude ikaja handi, canke ikaja muri bamwe? Ibintu bibazo ni byinshi umuntu ashobora kwibaza. Rero umuntu ashobora kuvuga ati ku bisanzwe mu gihugu kirimwo amategeko kandi amategeko agakurikizwa, abo banyagihugu bategerezwa gushumbushwa muri iki gihe imirima yabo yononekaye, kuko bobo barakoze ibitegerezwa, baratanze amahera yabo, mugabo ntibariko baratunganirizwa, bategerezwa gushumbushwa. Hanyuma leta muri kazoza ikaraba ivyo bintu ntibisubire kuba. Mbega muri ico kibazo umushikiranganje ajeje uburimyi hari hehe? Yagiye ko adaseruka ngo tumwumve nawe agira ico avuze, kumenga nawe nyene biramuraba. Mbega abashinga amateka baserukira abanyagihugu bari hehe ko badaseruka ngo bavuge, bashirijwe hejuru, bavugire abo barimyi? Ibibazo rero ni byinshi cyane kuri turavye ingaruka zo kubura iyo fumbire, mu gihe tuzi yuko Uburundi ari igihugu gitunzwe n'uburimyi ahaniniya ku bice birenga 90%. Murumva yuko haca haba ikibazo cy'ubutunzi mu gihugu.